ntihabeshe kubera hajya la majorité y'abantu bakora ubu benshi bakoresha YouTube mugabo je urubuga nkorera cyane ni Facebook nifiti hajya nk'umugore w'abandi akarapigwa mu yambiri una filme indira nafise twavuganye umugore w'abandi kapigwa mu yambiri una filme unaenda kutia kuma réseaux sociaux uraza ivyanga bavyo gufata kwanda meshe ziboka nye akaboro uri kurogesha uri kogesha iboka ndabaramukije mwese bakunzi ba BK TV bakunzi ba Burundi Kingdom TV naziko muri benshi cyane mudukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu uhava wibaza ati ahantu turi ne ahantu turi mu kanyuraza kuhamenya kandi uraza kumenya n'icatuzanye nta kindi cyatuzanye ni bya biri nyine twama tubazanira makuru novuga abara handi hantu kugira ngo namwe muri ko muradukurikirana mushobore kumenya ivyari byo turi ahantu hari umu YouTuber akomeye cyane afise TV online hano muri Buja Flavor musanzwe muzi kandi mushobora kuba mumaze kubona muri byinshi twaje kubera ko tuzi yuko mu nama iheruka gukoreshwa n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu w'Irinyamitwe ari mu bantu bashikirije ibibazo bidasanzwe ibibazo benshi bagiye baravuga bati yashikirije ibibazo nkora mutima aho benshi mbere banatinya no kubivuga aha turire n'ahantu asanzwe aba twumvise yuko nyene ari hari mu kanya muraza ko umuntu ashobore kutubwira neza tuyage kuvyerekeranye n'ama TV online banye benshi bakunda kuvuga ati mewe ujya mu tipa ry'amajambo ashikiriza yakura he ndazi ko mu kanya muza kubibona murabona ahantu hari gari batubwiye yuko imodoka rigwiwe mu kanya hari abatuyeje kutubwira yuko agira tangure kugira kuyoza muramubona muramubona nga Idris mambo vipi bro uko fresh kwanza madiri yako ijanza akazi yangu brother twe twaje ngaha kugutembera kubera ko tuzi yuko wewe ebana ngo mu bavumbuzi bakomeye urimo hano muri Buja Flavor hali iko aje bro je nimere fresh man nuko musangane bere mu bindi biyashu biri mu biyashu bikiga man hari imbwa yanyivye permis de conduire Sasa ngo ndimve nzo ndagenda mu muji hamwe atanifanye iyi gari ni yako iyo ni pinyo yangi umupolisi yaka afu ingine gari ko wapi oya yenye siyo pine oya mvuze nkiri umupolisi oyihagarika none yo permis yari yiki kandi uvuga yuko ijya ari pine iri permis pine ya iki nico se kiba gifise ubusega ni permis de conduire bisigura yuko Idris ahora atwara izindi modoka atari nizi oya nabo ari kinga mwana miwe ni pine none kingira umuntu aragira permis police yagarika we cameraman iyi filme tudahenga sasa none iyigiye myibarabara ntije mu mategeko y'izindi modoka ndakubajije uri mu police nkiyo yagarika nisi modoka yo ni pine bari ko yaragiye waragiye kugitukuma igitukuma nigi cyangwa indidiri ya bimwe by'abana bimwe bakora barasunika barumva nakijya mu kubera kiba kimi barabara gishobora ikagonga umuntu bya vyose bikiye kuba ufise urusha rwo kugendesha ariko ndonse inkuru yuko mu kanya ngo bagira uyoza imodoka sinzi ko cyo bivamo apana yoza pine cyangwa ni woza imodoka honaka sa Idris je nta muninja hari umuninja ari bro araho yigeze gutwara igihugu akajenga umu bro yatwaye igihugu yakwambia itine avuga ngo ni kioski akazama kama inchi ni kioski wenzo tutumi unasikia kubwa ama wewe sasa vipi haile ni kioski akazama kama inchi ni kioski uwo mtutu amusema muda mcheshe tu mwamubize ni Idris simbizi turi kumwe hano muri BK TV mukanya naza kutugira tureza kuvugana novuga kuvyerekeranye na ama TV online ahumva yuko amajambo rikaravugwa ni menshi benshi baribaza ati none rige jambo rikunda kuvuga ngo umu journaliste n'umu YouTuber itandukaniro riri he niho henshi hari kibazo benshi bariko baribaza impamvu kuko benshi baravuga bati ukoresha TV online atarakwiye kuba umumenyesha makuru azwi n'amategeko abandi bakavuga bati ntushobora gukoresha sense nishobora kuzana amategeko agenga aba YouTuber kandi aba YouTuber ari abantu novuga bakunda gukora ibintu by'abavumbuzi none uri umukiga Idris uri mu journalist uri umuki none urwego rwa sense rurakuzi urwego rwa sense sense yano mu Burundi urwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru rurazi Idris uraza akazi rujya rwego rujejwe rujya rwego ntiruraba
ndarugereranya nk'iki urabona Amical des Musiciens par exemple Amical des Musiciens du Burundi iyo habaye ikibazo cy'umuririmbyi niwe babibaza ntibaraba ngo urumva ngo yuko mu Amical warahayimo kora bari umuririmbyi rero urwego sense ubu rurimwo ubu tarurimwo hageze ikibazo kwa n'urwego rw'igihugu ni Conseil National de la Communication n'urwego rw'igihugu sivyo rugiye rwego rero ntirisanse ngo nuko ngo ukore ikiyo yawe kira kuvuga gusa ikintu rugiye rwego no babaza kwa n'urwego rw'igihugu uzwi ariko rujya rujejwe ibimenyesha makuru bizwi n'amategeko ivyo gusa sibimenyesha ico ni kimwe mu byo rujejwe urajeje no gukurikirana ibintu bisa byose ku mbuga gurukara bumenyi no ku maradio n'iki byose birarujeje none abantu bavuga yuko abakoresha ama TV online badekuye kugengwa n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru abo bantu baraswaganya amategeko agenga badekuye kugengwa bivana nuko uba wiyita n'icyo ushaka kugerako uravyumva inatokea nawe urashaka kuvuga uti je nkeneye kwita umumenyesha makuru sivyo umumenyesha makuru n'umuntu avuga ukuri uravyumva niwe bita umumenyesha makuru cyangwa umumenyesha makuru nashobora kuvuga inkuru atatohoje yego none yo kwansanze ngawe bantohoje oya kugutohoza nibisanzwe twe twaje kugira ngo nawe kuko uri muri bamwe basanzwe bakora uyo mwuga w'aba journaliste b'ama TV online ndavyituko ndabeshe cyane urazi cyari ico yego journaliste journaliste n'umumenyesha makuru nivyo navuze rero ukuntu ushobora gutandukanya aba youtuber n'aba journaliste aba youtuber kwanza wa mugabo we tandukanye no na Facebook ukoresha ariko mu nama yabaye yakoresheje na Willy Nyamitwe yaravuze ati mwege muri aba youtuber yarabeshe none baza yuko none yarabeshe ntihabeshe kubera hajya la majorité y'abantu bakora ubu benshi bakoresha YouTube mugabo je urubuga nkoresha cyane ni Facebook nene nitwa gute abakoresha Facebook bon en tout cas je bivyo navuze nambwara nkurikiranye neza je navuze ko turi aba artiste bamwe n'abarti harimo aba journaliste harimo abamwe ari aba journaliste abo raba journaliste ucugengwa n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru hari umuntu avuga uti je ino nkuru ndayitohoza ndayikurikirana nkajya mu mizi nkamenya byose na comprendre unavyumva pako sana wengine ibyo utabambie unabisikia kia nasikia kweli hari nk'umuntu ufate nk'akarorero pige mai kidogo chapa kazi mimi naona kama ni fresh umuroga kiyana mu bisanzwe umwuga wo kumenyesha makuru gutanga inkuru uravyumva uvuga tuje ngomba mbe umumenyesha makuru nuko ijana kwijana utegereza gutanga inkuru yo uravyumva kandi itohoje neza uravyumva kwera umumenyesha makuru wewe avuga ukuri cyo bita verite unabisikia mimi niko nakusikia avuga ukuri rero hari abantu bakoresha izo mbuga nyene bo bafise n'icyo bita akaranga mutima deontologie journalistique uravyumva uwo rero nashobora kwitwa ko umu-youtuber canke umuntu akoresha YouTube kumvuzo kurondera amafaranga we abari hajya kugira arondera amafaranga umu-journaliste nawe ari hajya kugira yereke ukuri wewe ku-journaliste kiri important c'est l'information nico inkuru atanze ariko mu YouTube na wewe ni noti kiri important ni noti kiri important ni noti unabisikia mzee baba umunyamakuru wewe ikiri important ni jya nkuru yatanze inkuru yo yagiye kurondera ujya wundi nawe abikora kumva z'amafaranga we irisanfu uravyumva ndo mana haga rero yacyatubwira ati mugabo wibuke yuko igihugu gihagaze ku muco nakaranga sio wende kutafuta amafaranga mu nzira atarizo warabonye benshi bagiye barafungwa hari undi mu president ariko usanga mu kumvuzo kurondera amafaranga urarengeye akarimbo urarenze uragiye mu vyaha bihanwa n'igitabo mana vyaha apotapigwa mu yambiri Sikia mzee baba sio rero nk'ubu nsanzaha ntavyo twumvikanye ntavyo tuye dupanga sivyo uransanzaha nifiti haga nk'umugore w'abandi akarapigwa mu yambiri una filme ndira ntavyo twavuganye umugore w'abandi kapigwa mu yambiri una filme unaenda kutia kuma réseaux sociaux uraza ivyanga bavyo gufata
mani baragusomera hajya mu bitabo gutya ukibaza bari kwerondera inoti ibusona urengera sa mu bingine bisanga ibyo byama byabayeho kenshi kandi nawe nyine muntu uze muri rya formation yaragishimikiyeho cyane cyane byama byabaye kenshi uravyumva je ndaza ama video recherche nkanga hamaze gusanga ari nk'umugenzi ayifise nkambwira ati bana Bruno kuri banda gutakambiye turaba artiste abantu bakora ku nyungu za entertainment oya nonde ajunda nako diki acha ibe bituma je nzobazwa ibindi sinzobazwa izo dossier ariko ubu bwinshi bw'ama TV online urabona ngaha mu Burundi ama TV online ari karaba menshi cyane urabona n'ijya nama yabaye bari benshi cyane none kubwa ubona yuko bishobora kumarira iki gihugu ubu bwinshi bw'ama TV online kubwa TV online akora neza man wallahi ni ibintu byiza cyane ama TV online naho zoba igihumbi mugabo zikora neza ku neza y'abene gihugu jewe ndakwereka example ya TV online ya mbere je twatanguranye ari nayo ya mbere akeza net hari TV online binganya imyaka na akeza ariko wari mu cameraman sinari mu cameraman oya uragenda ukibaze Landry azokubwira uwo narindi ariko menga na Landry nyene agikorera muri Waka Light menga ni wari mu cameraman muri oya je singeze nkora muri Waka gusa bagara abapeti biwanje nyene gara abapeti nyene keje inspire nyene nabo bone akeza nimigeze mukorana igihe Landry promoter agiye igihe kubiswe umenga na Obelix wari kara mu kamera ntiyari wewe yari Live Bali bajya gusa ijya strategy yakoresha jege nije nayitanguje mu 2010 kuvumbura abantu yego ico gihe nakora emission yitwa Burundi Talent yacha kuri Rema TV mwenda wikino kimwe ijya strategy yo kuvumbura mendo nilianzisha mu 2010 na ukamufundisha bro jewe sindi ogira nigisha umuntu je nkuramwe abantu ubwoba ko abantu benshi baratinya ntibubaha ugaca ugira utabona yuko ndakubashe ukaca wibaza yuko wantinye namwe rero cyaba ikintu kitwa kubahuka una comprendre niko nakusikia rero mu buzima rero nejo bundi uzokubaha umuntu ariko ntuzomutinya kubera umuntu umwubashe utumambirishaga ukweri ariko hariho abantu bavuga bati kurinda ugasanga muri uko kurinda hariko harajemo no kuburirindira umuntu oya kuko hari umuntu avuga ati je reka nkoresha kurinda ko wanje muri uko kurinda rero usanga hariho n'ivyo ari kara rega uvuze ukurinda benshi yo baratinya utarinze wagize iki utarinze wati voilà ariko tukiri ngaho nyine avuga ati ngo ukurinda kubera aba yatanguranye ubwoba rero je ntavyo kurinda birimo je ndubaha niyo mpamvu umuntu ndamubwira ikintu uko ndakibona ariko ni Idris muri kino gihe we kubwiwe abona n'ivyahe ibintu bidakwiye kuca ku ma TV online ibintu byose bihanwa n'igitabo mpana vyaho fata umwanya usome igitabo mpana vyaho uzobona ivyo wemerewe n'ivyo utemerewe namba ari ibitabo vya mbere nkunda n'ibitabo vy'amategeko nunga mu modoka kandi igitabo ngenda igitabo kigenga amategeko ya Republika nico kinga amategeko yose wanashaka twari igihugu ibwirizwa nshingiro constitution non institut projet de la constitution ni projet de constitution nagihawe muri 2000 bariko abagira imyamamazo nabwo zishobora gutora ibintu ntasomye hariho d'abord twebwe article dukorera ko twebwe abamenyesha makuru aba YouTuber oya aba YouTuber twese ni article 31. La liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conseil, de l'opinion. Umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyiwe kandi leta ikamwubahiriza. Ni article 31. Ivyumviro vyiwe aha turiko turashikiriza iki iciyumviro unabikomprendre niko nakusikiye ine byose bikoma ikitabo mzee baba gusa hari nk'ama article nka umwanya 30 combien non c'est moi transi era urara cyakindi kimwe wa mudamu dada yabaza ngo hari ahantu bagenda akababuze nana hamwe biri tout citoyen burundais a le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national ainsi que de le quitter et d'y revenir. Ariko ni constitution bamwe bavuga ngo n'amategeko y'umunyagihugu saba amategeko y'umwuga rindira none gandugu yangu umurundi wese nta namwe yimiriwe kuja
Uno murundi muri rusange. Murundi wese. Muri rusange. Rero ahantu rero utimiriwe kuja ufise droit yo kuhagenda no kuyifotoreza. What is the problem? Ariko ivyo biratandukanye n'ivyo uri kurakora kuko No, none okay, je ngiye kwerekana amashite do mwishanga abone ko ari heza. Ndi umurundi mwishanga ni wacu. So wewe utakataka man. Umuntu akubuza nkandi. Usaba urusha bibi byose no ngaha kuko naho hantu ubugiye haba hafise amategeko ahagenda. Voilà. Rero hari abantu attention bagiye barikika mu biza bakora ibitanywe n'amategeko. None nk'ubu ugiye nk'ahantu nko kwaneka kugira ejo uhazana abantu baza kuhatera. Apo napasha kwa suspect. None comprendre? Nakusikiye. Hari abantu benshi bihishije inyuma y'umwuga wo kumenyesha amakuru bakora bidakorwa. Wo muyuna biyuha. Ma histoire turiga turabigarukako. Ni byinshi birazi. Voilà. Niko ndakwereka yuko amategeko yonyine ahaye asanzwe ahari amateka dukingira. Kandi ayo mateka akingira n'umunyagihugu wese ko twese na Willy yaravuze ati ikitabujijwe kiba cyemewe. D'abord banze menye kwanza yuko ibwirizwa shingiro yari yari dukingira niyo mategeko ngendegwako igihugu. Bravyo. Je ndabona yuko ibintu ari sawa. None ku bwawe umuntu uzenye gukora umwuga uyu mwuga twige dukora sivyo kuwukora kubera ingabirano no kuwukora kubera wabikuye mu ishure umuntu yarakwiye kubikora neza no wa hari umuntu akora ibi bintu kubera tala kandi baravuze na hari ati mwebwe mubikora kubera lotala nimibikora ngo kubera ivy'amashuri abo ivyo ni aje nabivuze sense isaba abavyize yego namba wewe waravyize niyo mpamvu navuze ati namba atakigo gihari gitabira yuko ari umuntu ashobora kuba afise ingabire y'ivyo bintu sense leta nishinga ikindi kigo kigenga abantu ivyo nyene bitabura impano kubera no mu mupira wa football sivyo utanze example muri football washaka kuba uri nka Liverpool nk'umugwi nka Liverpool cyangwa nka Chelsea sivyo mze baba Chelsea iratoya abakinyi bakure muri academy yayo bakuze biga ama matematike n'amashimi kuya nyene mu gusoma umwanya munini ya bawuhereza umupira warize wize wiki informatique none byarabuza ko yiga Faransa byarabuza yuko wiga icongereza mugabo uri kuriga informatique niho yari ku mupira w'amaguru hari amashure ikintu bahereza umwanya munini ko naje nize igifundi na jewe hariho nk'abantu usanga umwanya amasaha menshi ari ya dessin nk'abantu biga za mécanique unuze ya mécanique générale wasanga umwanya munini bawuhereza dessin wasanga dessin ifite nk'amasaha 11 kundwi wasanga mugabo ibiharuro ifite amasaha 3 unanipata nakupata iyo sani manake nini hari abantu rero no kumenyesha amakuru n'umupira w'amaguru par exemple bamara umwanya biga umupira w'amaguru mugabo bakabiga nyine kuya nyine kwishura ibintu na diplome bakamuhereza sivyo ugasanga rero undi na n'umupeti yakuriye mu buyenzi kujya kwa basaido ntibazonkiza so nipeti yakuriye ni cité akina umupira ko nahanga mugafise talent gato bato akire trouva sinzi ngena nyengetereye amunara murepe acha mutwara kumukina nabajya bakinyi munasikia yakupita ku masomo ye ni talent nani bahati me kocha na mutana muangalia na mwaka akamushikana kuri niveau yabaye abavyize manake nini urashaka kuba ufise talent yo kumenyesha amakuru mugatavyo wize nunabona wo leta amategeko bica bigenda gute uravyumva ikibi nukurengera karimbi gukora ibidakogwa Okay Idris nariko ndavuga ati kunuze kugwego sense benshi bakoresha ama TV online usanga bariko baridogera ugwego sense kubera iki bidogera ugwego sense kandi bo bidakwiye uko baja mu gitigiri cyabamenyesha makuru bazwi hano mu Burundi ugwego sense mu gwidogera kugira njuru basaidiye ariko nawo menga mu bagwidogeye muri ya nama warimo Jesse ninga nidogera ugwego sense ndagwidogera gute nibajya bagwidogera baciye mu nzira itari nta ugwego sense zenda gwidogera ndabashaka kwiga wewe rero kubwawe naho bo kubwira ati genda wiyandikishe muri sense wiyandikishe kuri gusa uwezeme wewe uri muri sense uko zicaha bazokunyara n'abajournaliste bayi wacu bafunze ntibari muri sense manager baskudanganyagi bro baskudanganya ngugiye muri ega hari abantu bibaza yuko atumba ngiye muri sense rero ncankora ibyo nshaka suko bimeze oya ni juste ego kuba legale ni ibintu byiza sivyo kuko hari mindi bintu bimwe nk'ahantu ushobora kwinjira nk'umuntu akakugora urumva gupfa ukuntu kwivana information sivyo kaje nkorana n'ushaka none hari byo nakubagize by'amasense nibi igaje sindi hari umudadara yagiye gusaba ibyo asaba ntiyaciye azimanga muri sense
udafite carte ngo ntabwo ikiganiro uri umuyembi tugiye gusaba carte man umuririmbyikazi yavuze ati ngo udafite carte ya sense ngo sinitafuta umuririmbyikazi w'umurundi ariko tugiye ngaho nyene ku filme ni yaheze karere y'ibihetse hari urasubira kuko ubu nawe ninde ubu ndakubwiye tungiye list y'abaririmbyikazi b'abarundi kugira banga abaririmbyikazi b'abarundi barahari batari bake nkande none we ntubazi abaririmbyikazi bo ngaha mu Burundi amazina yabo oya je ndakubajije gusa uwo yakubwiye ko udashobora kugenda mugabo je ndakubajije mbwira abarimbyikazi uzi abaririmbyikazi ni benshi sino bavuga amazina mugabo ndazi yuko batari bake ni benshi vraiment ariko turiko turasa n'abagenda kuntuzanye ku musozo w'ikiganiro je nashaka kumenya nka wewe nk'umuntu wavuze yuko ako kazi ukamazemwo igihe kitari gito impanuro woha kuri abandi bagenza bakuru uyu mwuga niza nka wewe impanuro noba oya je impanuro ndabaye nimwe gusoma amategeko kumenya amategeko agenga y'igihugu cyonyene kubera umaze kumenya amategeko y'igihugu uca wimenya d'abord uca umenya ati iki ndakiriye kuriwe iki ntacyo nemerewe none comprendre kijana mugani nutayamenya ariko guma wishinga ngurumva aho uzokama mu mafu konda meso ziboka nye akaboro uri kurogesha uri kogesha iboka urumva roga kijana yogesha iboka urumva roga bro content nuko bimeze wewe nukumenya gusa tu ico neme ni biri simple arakantu nibagiye kubaza ubwigenge bwiwawe bugarukiraho ubwiwanje buhera niyo cyo nyene unabisikia mzeba ukitumika gaivo uzokora igihe cyose none marazo kuvuruka igikuru wewe uvuga ati no kwisunga amategeko gusa nta bindi ibyo nabyo by'amasense navyo kubaza none ndakubaza sense muyidogera gute ibe fine ni sense kugira mu mugengwe n'amategeko y'igihugu hari umusense irazaho gufata abajejwe umutekano none wibaza yuko bajya bahora bafata badafise rujya rusha gwa sense ntabahora wo inde bajya bahora mu gasho bande nta muntu uzi yagiye mu gasho inde wamujama wawe eka none ugiye mu gasho ngo kwera ngo ni sense eka yagiye mu gasho kubera yitwariwe kandi kubera adafise n'ivyangombwa oya cyarimo ivyangombwa none nta vyangombwa na kimwe byamufungishije yakoze icyaha uravyumva bamwagirije ko yafadikarije n'umunyavyaha yagiye yifatira mu gahanga umuntu none yifatiye mu gahanga umushikiranganje ntibakunyara wanagutiye agenda kabisa none uzosubira ngo ni sense yagutumye aho sense nizo none sense igira atanga imusha ku bantu bagenda bace baza baratuka umukuru w'igihugu batukane nabande umva ubwo gwego nago rutazo bariko rakora nabi bro ndagushimira cyane abumva bamaze kumva una comprendre nishaskia oya bariko baravyumviriza bariko baradukurikirana muri BKT sense shobora kugira hamwe bagenda irabemerera aba batu bote tabone baronka inyigisho bamenye icemerewe n'iki kitemerewe unabisikia mzee baba akini hao ni mugihe bashaka sense afu sense kwa sense iri hajya kugira ikingire ama information nta information mbi ku gihugu ige iri hajya kugira ikingire igihugu nikije mu rudubi kubera ama mauvaise information atangwa cyo baza rero ugo gwego nyene yago ruciye rugenda gutanga impusha ku bantu bagenda kuvugana bigihugu sasa mzee baba doka tumeingiza mo ndo maana sasa nico gituma bagenda lantema nabo nyene muri sense kawaida man ibicha kumbuga ngurukana bamenye nawe urabizi unabisikisha bibaza bajya bose bote ndo maana da boy fo bahabwa inyigisho bajerewe da boy bamenya ati bwa mundi turekuriye ibi nibi kandi uboni bon urana ko ujya mu nyakuba cyashi akaya group ya WhatsApp muhuriramwe mwese even mafuta haga rero hashobora kwigirwa vyose hama mukavuga ati reka rero tubu dusabere amategeko atugenga twe ducisha ibintu ku mbuga ngurukana bumenya pana ba YouTube igeze no bamaze kujyanga 2015 nta mategeko nabona yatabiba kuri Facebook ngo yatanze agahengwe ngo baje gusoma kuri Facebook bro reka tumere nk'abarangiza je nabonye kuri kuroza imodoka ngaha tugusabire yuko Imana yo gufasha kugira ngo ngo bamutwaye permis Idrisiga hatari sana ibi bitu ni hatari none nk'umuntu ashobora gutwara permis de conduire ntazo yitwara nga yagira ngaha barayicomora bien wallahi aho uri kuri leo kwa pombe bro hata ni pombe
uwo muntu aenda kwiba permis parce que anakuwa ni mtu wa bien we hatari sana au usanga barashobora kuba bayitwaye kugira ngo bagende kwiba bongere bayisige canke bice umuntu bace bayisiga afu waje kukudaka we kunidaka mi ntaco kazi barazi ko je ntari umwicanye umviriza umuntu muzobana na permis wanje vraiment muyimunyangaye muyinirete mbeyipoza ata ku Facebook bandane permis yanje vraiment si kugira ngo naka kaduga nyene nikagume ngaha ushobore kugatora nyene utembere nko kama ata permis ufise sa abadukumva bamaze gukwinza bro ndagushimire cyane imana no kugonga ariko urondera umuntu azoza arakwegereza imodoka uri umuntu bemera sana aka muntu kamariyago utwumworo twomwegera yalo none ninde kugura ni mutu akazikosha fresh ndabashimire mwese mwari ko muradukwikirana muri BKTV twari kumwe na Idris Simbizi wasemavumbe wasemavumbe umuzukuruza wa muhenyanga ahanze nabashimira cyane mwe mwadukwikirana neze mwamaze kugira subscribe mwamaze kugira comment share na partage nita formidable tunable admirable ciao